burya bazi yuko je hako umugore ahembwa miliyoni 10 mugakaza akamuha umunsi umwe mu ndwi ituma yicara muhira agahembwe cyangwa akagunda kandi kaza hembwa miliyoni umwe cyangwa ahembwa 500,000 umugabo agakoresha ingano z'urugo wewe mwira gute yuko umugore bazi ko Prince abakure umugore abakure y'umugabo Prince n'ukundo ugabanuka wewe wamusize umugabo muhira wamusigiye umuyaye baba yarabona ukuntu basigaye biyambika urumva none Prince muha mwanya kabana n'uwo mukobwa umwana w'umukobwa yajavuye ingozi yavuye mu kiravuye hehe yaje kwirondera amafaranga mugabo uwe nawe umugabo wamutaye wamusigiye eske murabona ko rimwe ubwo abadamu baduzanira ibigeragezo mu ariko kandi baratwigisha yuko uruga rukwihangana mu uyo mwanya wowe ntubakoresheje kwihangana watwawe n'ibisantima kwihangana ariwe wanshoye none afise akazi areke kugakora ahubwo nimba akora akazi imisi 4 indwi turazi ko ifise imisi indwi iyo misi 3 yindi niyihe iyo pene yo kugutunganya wewe yo gutunganya ivyo mu rugo sivyo uwo nyimba ari umunsi umwe uwo wavuze na ugutunganye mwe wewe ariko mu gihe n'uwo munsi umwe aca yigira amaboko sinzi aho urumva bafise amakosa hari abakenyezi bamwe basigaye bidoga ngo ibintu vya massage biratumye nyene kubera abagabo musigaye mugomba yuko abandi bantu babagira ama massage abakenyezi banyu navyo bashoboye ndababwire nta mugore ikintu cyose azi yuko cyo tunganya urugo rwiwe naho cyo bakiri hehe araciga nibaze babeshe ntuvuge ngo baravyigiye kwishingo canke hehe naje ntagenda muri massage hari yuko naye zose ryavunitse ababige biteye umuntu abayicaye ari muri office cyangwa ize muri ko umuntu agira mugasanga yanarusha utaye waturagaye kandi hari umuntu esho kugira massage hari n'ikindi kintu bakunze kuvuga yuko hajya muri massage kenshi bajya abakobwa rimwe na rimwe ne atakindi kiba kigugenza usanga ariko araguprovoka nyene ngasanga guma ku masahanu hamwe gusa kugira nyine ucushavura reka twiyumva ntazi n'ingiso tuba tugiyemo gusa ikibazo gihari nuko batugira massage bugaye icyo kibazo nari nkunze kubibaza mugabo ntazi n'ingiso tuba tugiyemo reka baraka massage gusa umuntu agataha I don't take shit, I got no love for the fakeness. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. Mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye ndaba kuri micro ni jewe nyene Juste Gal cadre from RSA ke Black Mansion Black behind the camera mwita umusaza ndakubwira ko vyamaze komera uno munsi ikinzanye tuje kuganira utuntu n'utundi mu bijanye n'urugo ndi kumwe nabubatse kwa kundi ahandi ndakubwira ko hariho vyinshi ba mu rugo ivyo tubwirana biryoshe n'ibindi bidusitaza ari bituma bizovamo ikindi giye guhemukiranira ndabura ko tuza guca ku tuntu n'utundi bantu b'Imana no munsi n'ikiganiro kimwo no vitani nkankina nkebura tuza kuganira utuntu dutandukanye ariko dufise utwo tuza kugusigaranamo wewe nyene kwa kuri ahandi kumwe rero nabo base babiri sinzi ko nohera iburyo canke ibubamfu to the left or to the right ladies first kwa kuri ahandi ndakuramusa Mukamusoni nizira kumeze neza ya meze neza ko atamuzi Mukamusoni ninde Mukamusoni numukenyezi numukinyi w'amareresi akina muri Gihuse Entertainment nkaba ndiko nakina na filme yitwa Itanguriro ni filme iryoshe cyane gose ifise mwigisho nyinshi cyane gose ni banyarukireho bayirabe nkaba nakinye muri diaspora ya urugora rumeze gute nkamwe muri aba Jeune Marie ruraryoshe ya hajya urugo nyero ruraryo sana hano n'umuntu yavuze ngo umugabo araryo araryoshe cyane n'umukenyezi araryoshe worabizi ndakuramusa Joshua nizera kumeze neza meze neza cyane kwe ko atamuzi Joshua ninde Joshua bavyukuri amazina yanje kuri nitwa niyo kwizera Ezen Joshua benshi bakavuga kumuhamagara Gihuse mugabo wa Gihuse ni ukora ama film mareresi nanje ndumwe muri bo ndi nagenda buhagarikiye ego kaba wubatse nkaba nubatse ego ndubatse kandi mu rugo bimeze neza cyane n'abakenyezi bangahe mukenyezi umwe numva bari umwe simba nubatse ngumba nubatswe umukenyezi araryoshe cyararyoshe kabisa
utabiza mbatse hari cyahindutse kuva wubase urugo yo cyane nk'icyayi ntabwo nambaye ishati goroye nagorora mugabo urumva usanga nanituriye kuko ndavyo ngasanga bagateguye neza agashize ngaho kaniteramo nigira hari n'ucambwira ngo abagabo kenshi iyo bagize ubugeni ngo baca babasaba baje muri gym ko baca bavyibuha aya jewe gym ndayikora mugabo sinkunda kuvyibuha mbwa gasona ariko ibiro vyariyongereye gato iyo byayongeye je nagize magana mfise ibiro 53 umse 71 urumva hafi 200 byose byiyongeye 200 cyabintu birakomeye ntibyoroshe nawe hari cyahindutse ugiye mu rugo ga muka ndacari mushasha gusa ivyo mbona vyovye kizohinduka pe bihinduke gute aha nibona ko abanzi barabizi nahora nirabura nk'ipantaro yanje gusa nafise agaposho kola ayo natanga kumbwira ngo nagize amatama rumva sinzira ko nahora mfise imisaya cyo nazi yatangiye kugwira udufise abaninja kubwira ngo yaranga urugo rurasirisanya kuri urugo ni stress umva ngo wegenda urongora ngo uzoyibona ngo nabandi mbona zihera ubwo burero abantu badashaka kurongora batanga mubivuga kwi abona abasi biterambere n'abasi b'igihugu kubera urugo nyamba gwaranari yabiwanyu usigaye ko nabandi bose bananira ntukurikiza wa mugani uvuga ngo ngakananiye umugabo kunanira n'uwundi oya urugo musanzwe nkuko bivuze umugabo araryoshe umugabo araryoshe nibaza yuko abajya bafise impamvu bavuga uko bafise nego ntabara mutubazo mugabo urumva ingwani ntizibura mu rugo umugabo nijo tuma atakora urugo oya erega kandi nimba hari urugo rubi hariho n'urugo rwiza abo nimba babivuze uko kuko bafise intahe z'ingombi hariho kandi n'ingo nziza ari batwebwe ngaha ahubwo nibanyaruke bagende aba ari ibintu bikomeye cyane turi ngaho nyene hariho amabanga y'urugo mwayo mabanga arimo ibintu byinshi cyane hasanzwe harimo n'amabanga mpuza bitsina ariko uzabumva ngo kuburiri ahandi ukumva ibindi mbega iyo umuntu avuze amabanga y'urugo atahura ikiga Joshua bo umuntu avuze amabanga y'urugo ntibakwiye gutahura amabanga yo mu gitanda gusa amabanga y'urugo nk'ubwanyu bavuga ati umwe wese nk'umugabo ababikibanga umugabo umugore ababikibanga umugabo nakaba abikibanga umugore kuko kajya gatrasi kuri ku cyawe kajya dufata nk'nyamba nk'igihute kuri ugisusu were wakiboye cyaye mu mugongo cyangwa hari ahantu urumva niwe wenyine uhazi numva sivyo kugenda uravuga ivyo ubonye cyangwa nyama nk'umugabo wawe basi byashirwa sanga asoba hajyamye urumva byose ugenda kubico bivuga kubera urubatse urabika ntugire kugira ngo usohora hanze nawe ni gutahura amabanga y'urugo yego cyangwa ugasanga uwo munsi yabuze ratio murayinzara simaka ngo ucugenda kuvuga rero amabanga y'urugo hari utuntu twinshi tubera mu rugo bitaba bikenewe yuko tuja hanze bitaba bikenewe ko umugenzi amenya bitaba bikenewe meme na mama wawe cyangwa papa ko amenya umva na amabanga y'urugo gusa nabige vyo mu buriri ni kimwe mu bigize amabanga y'urugo ariko nibace bumva yuko amabanga y'urugo ari bijyanye n'ivyo mu buriri biroroshe kubika ibanga ry'urugo kuri jewe cyangwa kwandi muri rusange kuri wewe kuri jewe biroroshe Joshua ariko kandi ntivyoroshe komtere biragoye kuko nk'ubu tuvuze nko kw'ivyo vya ratio urashobora kumara nka 2 jours udafunguye umva uragira inzara biba bikenewe kubwira umuntu kana kati numva inzara kandi arakubaza ati none we wumva inzara gute umugabo we nasuma urumva yuko muri ico gihe bitoroshe none nagira imbere ya patini imbere ya pasteur muvuga ngo mu mahigwe no mu marusho ego oya rumva nivyo juste gerera tubajije none biroroshe mu mwanya umwe ntivyoroshe kuko nk'ubu numva inzara ndakeneye gufungura ndabona kubabanyi yuko batetse nkakogenda gusaba nk'agafungurwa bategeze kumeza ati no mugabo we ntiyagusumiye umva mu mwanya ntivyoroshe ariko kandi ntegezwa kuguma kwibanga kuko nivyo numiyeko gatumusaba amafaranga y'imoto ngo ugiye ahantu kumbugo mugura ibintu umve ati nkopesha urumva umugabo wanje nibagiye canke nasumye vyaheze niza ndagusubiza kumbugiye gufungura ahubwo bamwe bacha bagira n'ingeso guca basaba amahera ba ex babo byukuri nawe je nta mu ex mfise nta mu ex ufise je nta mu ex mfise wakundanye rimwe uja mu rugo yego
murabemera bashe imbere ya kamera mugabo ngira ya arabizi twakundanye imyaka myinshi yantoye kuva ngira akabebe ubona ko kinini n'akabebe acatera yatwaye vya bintu birakomeye kwa kundi ahandi ikibazo ca mbere iyo tuvuze urugo umuntu atahura iki bo urugo definition y'urugo irimo ibintu byinshi urugo rukwiye abazi bavuga ati a complete family numva n'umuryango dufate ko ari nk'umuryango izwe umugore umugabo bishobose n'umwana cyangwa abana arumva rero nta mushusho tugenda twagiye tuvuga ati inshingano z'urugo ni ndajejwe inshinganizi ndajejwe iki ni ndari serugo ni ndari narugo kandi baziri abasigaye bavuga ati bose barangana ngiye zotabikunda mugabo sinzi kungana Cheme gusuba sumane buracahari si kumenga bo hariho ibikorwa usanga byekana yuko byukuri umwe asumba uwundi basanga umukenyezi byukuri arafise ivyakuri umugabo atashobora kurangura nivyo umugabo ashobora kurangura umukenyezi ashobora kurangura byo kuvuga rero wangana ahubwo bamwe bavuga ati abamwe bakora ibi abandi bagakora ibi ndakumva neza baruzuzanya okay baruzuzanya umva ata madamu nta mugabo Mukamusoni oui nawe niko uvyumva ba oya nitungana gusa umwe wese arafise part yiwe basi bashatse kuvuga yuko tungana kubera iki ni kubera abakobwa canke abadamu kera bacinyizwa umengo ntibari kuza muri societe ukamengo barakumiriwe cyane gose ariyo mpamvu rero babahaye iyo opportunité ahandi hoho umutwe w'urugo n'umutwe w'urugo tu umutwe w'urugo n'umutwe w'urugo cha tugaruka rero nariko ndavuga icyatumye no musi tuyaga mbega urugo ni bisigura amabanga yabubatse cyangwa amabanga yabubatse ni ciyongera mu bunema Imana iba yarahaye abubakanye mbega kubwawe ubivuga kwiki oya urugo samabanga yabubatse ariko amabanga yabubatse ni kimwe mu bigize urugo tukiri ngaho nyene umuntu arongora kubera ikiga Joshua je ubwahuranya nje ivyo avuze kubye none rero uvuze amabanga yabubatse abantu bacha bavuga amabanga yabubatse nimwe byo mu gitanda gusa kine zakate ivyo gusa kuko amabanga yabubatse nibaze yuko hariho hari nk'icyo novuga no mu gufashanya kuko mukiri basore inkumi nimwe hafashanya aho tuntu usanga ama service usanga muhana mutamenya atandi bantu bayakora nkaya none hakarorero okay bo abana umudamu arashaka kuba afite akantu kibanga urumva agasanga akakantu ntabone ko kabwiye atari umugabo wiwe kuko numva nivyo biri mu mabanga yabubatse kubera urumva mutebuka ntavyo mwabwirana urumva n'abantu mvuze ngo abanga yubatse cyo nivya binini vy'indani kumbe sivyo ko bimeze reka twidudurire ko hari abantu babona ko urugo umuntu agira ubugeni kubera imbonano mpuzabitsina niko benshi babibona oro none burya ego ico ni kimwe mu kurumva ivyo bitari muri urumva ngezi usanga umega n'ibindi bintu mugabo kurangura amabanga yabubatse cyangwa se ko imbonano mpuzabitsina sico kimwe no kuvuga ati amabanga yabubatse ko amabanga ni menshi mu rugo ubwo wambwiye ati nk'ubu je ntuzi yuko nigeze kugira igihute mu mugongo abantu batari bwabone naranyege voilà ariko madame arabizi none cigenda kubwira abantu madame cigenda kubwira abantu ngumvise igihute cyangwa nyamba mvise akantu navukanye ku gisusu acigenda kabivuga arumva ni amabanga yabubatse nshaka kumushora hanze ntugenda kubivuga umva ni ibintu ugada uteza kugada gasokre ntashaka kugenda kubivuga handi hantu arabavuga bati iyo umuhungu agiye kuresha umukobwa kugira bubakane abakeneye yuko bazokwibanira bikoreye imibonano mpuzabitsina gusa yuko rero twebwe tuja kwa arico kintu ca mbere gituma arico gituma umukobwa avi wabo oya none baba nabo bagiye bahonjeje nabo baba bagize ibiki tuvuga nukuri bibaho simvuze ko mpanda bibona mugongo ndakunze kuvyumva habagenda ugasanga baramaze gutwisha urumva bagiye amaze gutwisha nabo
none ko hari usanga nabo baragiye barakubaganya cyane gusumba abo bo bone kuja twibita gute ntibazogenda kubaka nibagenda ko kanone nirumva aho baba baramaze kubaka kera byo byaraheze n'ivyo bigikenewe nyamba objectif ari iyo nivyo bigikenewe ni ukuvuga rero iyo umukobwa agiye kurongorwa ntabatwawe n'ivyo gusa hari ahubwo je ico novuga umukobwa yagiye kurongorwa abagiye gushira ku murongo umuhungu fete hari ibintu bimwe umuhungu akora ariko adafise umukobwa ari waca hinduka umufasha bitoba bigikunze ko akora twebwe nyine turabafasha tuba tuje kumufasha kugira ngo vya bintu bigende neza bije ku murongo ariko ndakumva neza mwamuje kugorora umuhungu mwebwe namwe ga Joshua ntaco mugorora ku mukobwa rega Gael ni ngaca n'abatware urumva baradutwara natwe tukabafasha mu butware bwabo rega ni nkaca kibazo babaza ati mbega umuntu akora urugi kubera iki urugo kubera iki urumva mu bisanzwe umugabo n'umugore baruzuzanya ntiyaza kubesha ngo baje kugorora umugabo niko umugabo ko ntabagoramye urumva ntabagoramye ahubwo ego habe ikintu ababuze ko niyo baje muri Bibiliya umugabo urumva umugabo azoba umugabo vy'ukura kwiye ariko afise umugore urumva kuko umugore nabirivuga yuko arakara ko kumumara niumva ko mbanje kugukompleta none umva hari ikintu ubuze jewe ndaje kugukompleta nahari hari ikintu udashobora gukora mugumva ko akantu kamwe nakavuze ngo warugoramye en fait nyene mvuge gute urashobora kufisa ibintu byinshi ukora sivyo n'ivyo byinshi ukeneye undi muntu agufasha kugira ngo ivyo bintu vyawe bitumbere bije ku murongo ni batwebwe rero ngaho okay navuze yuko muba muri ntashoboka muba mutagize iki ngo tuba tuje kubashaka kumukoma muba mwararezwe n'abavyeyi banyu tuba twararezwe ariko tuba tuje kubafasha muri bige bintu mudashoboye twebwe kugira ngo tuze naho tuvyumva jewe ivyo ndabitahura mugumenye yuko namwe muba mufise ikindi kintu mamuje gukura mu rugo muba turuzuzanya kameme turuzuzanya usanga rero nawe irize ko muje kuzuza umugabo ntari kuva muhira kandi abizi keshi nyine turakeneranira none ego mugabo abakeneye umugore n'umugore abakeneye umugabo atawewe ntajewe rero ni wumva kuri amabanga mpuza bitsina nyene wumva kuri amabanga mpuza yasivyo gusa byinshi rero umunsi kubafise nk'ama projet nkane ugasanga aramugora kujera urumva jewe rero ndaje kugira abiri je ndayajere nawe yandabira yajere Chao kajera 3 nje nkajera 3 kajera imwe tugeza biro tuvuga gushaka dushatungana wewe uvuga bofete basi kajera abiri n'inusu je nkajera imwe n'inusu ndushaka kunganya ntibikunda ntibikunda turi mu gihe muri ko murabitubwira uko ariko turabizi Joshua rubatse nabivuze na ntuze turabona ko ivy'urugo yabigiyemwo barakoye ngira na eta civil rimwo umva asa n'umuntu yubatse nyene kwanza rubatse tukiri ngaho nyene mu byo abantu biga mu mategeko agenga ingo haravuga ko mu gihe umwe muri basanze atakibishoboye ku buriri uwo bakanye ashobora gusaba divorce yihuta ntiyumva yuko yamibonano mpuzamitsina ibikenewe mu rugo nagenda kubeshuze nibaze ko je n'amategeko nize mugo ntibavuze ngo umuburi niyo tegeko ntivuga ngo umuburi bavuga mu gihe umwe mu bubakanye adashoboye kurangura amabanga yabubatse nkuko byaragiye urumva wowe ko yavuga yuko ari mu kamba gitanda uko amabanga yabubatse twavuze n'ibintu byinshi byo mu buriri gusa uko nk'akarore una example yoroshe bashaka kuvuga ati nk'akarore nk'umupapa ugasanga ntashoboye nko gutanga ratio cyangwa arasesagura urumva mwico gihe ntareka arangura amabanga yabubatse urashobora kuja muri sentare ukavuga ati rero jewe nditwaye kubera ukuntu ntakishoboye kurangura amabanga yabubatse mentalite z'abarundi benshi bavuga yuko ucumenga ni byaro byo mu gitanda n'abantu bamwe mu bubatse usanga bafise ingeso cyo vuga ati ko umugabo wanje tabishoboye cyangwa ko umugore wanje atakibishoboye ko saba abagabo gusa batabishoboye n'abagore batabishoboye amayizuka ugasanga rero babagore bamwe hajyaye numvise ngo bashaje kurondana n'abapfubuzi byumvise uko ntubibaza ko byinshi ugasanga rero abo ni bo usanga bavuga ati jewe numvise amabanga y'abubazi numva bya byo mu gitanda gusa hari n'ibindi bintu bitera ibibazo tuma abana bataja kwishura neza umugabo nta mukata kironderera abana umugore yishinga ibindi byiwe ntayitayeho urugo
umva inshingano ziwe nteko arazikoranya kuzikora ico kintu ni ikintu gikomeye yavuze kwitaho urugo umudamu ntiyitaho urugo nko mu buhe buryo umudamu atakwitaho urugo ndakubaza bo hari abadamu nk'akaruru nk'abakozi bakorera nko bo basi batikoresha bakunze kuronka nk'ama mission yo kuduga ruguru cyangwa kuja hanze y'igihugu ugasanga mwiyindwi afise mission yakorera ruguru aragiye kubise iminsi 4 aragarutse nyuma y'iminsi 3 yindi mission nyuma y'iminsi gahe yindi mission none wewe ayo mission yakurongoye cyangwa arongoye n'umugabo oya umudamu kuba aja mu ma mission sikosa yaburigi rinde ndakubwire sikosa ahubwo ikosa nuko umudamu yoja mu ma mission ntasige atunganije ivyo mu rugo donc nyumba afise umubone canke umuntu akoresha mu rugo donc agasiga ibintu biri ku murongo akavuga ati ngiye muri mission y'imisi 4 umugabo wanje mwiyo misi 4 azotegezwa kuja ku kazi azotegezwa gufungura wa mukozi we landi uzuteka ibi aje yambara impuzi goroye urumva umudamu nibaza mwico gihe ko atakosa bafise ikosa ryobaho mu gihe oja mwiyo mission hama muhira akibagira ivyo mu rugo ingena bitunganye ahandi yo kuja mu mission baba bamugomwe aho gucushima Imana ati mfite umugore w'incabwenge agenda guserukira projet kanaka canke Joshua ari muri bababire bafuha cyane aya ombiragaye umugore ahembwa amahera menshi amwe ati caranzo yaguha je wayo guhembwa burya bazi yuko je hako umugore ahembwa miliyoni 10 mugakaza akampa umunsi umwe mu ndwi yituma yicara muhira ru agahembwe cyangwa akagunda kandi kaza hembwe miliyoni 1 cyangwa amahemba ahembwa 500,000 umugabo agakoresha ingano z'urugo wewe mwira gute yuko umugore asho bazi ko busy abakure umugore abakure y'umugabo busy n'ukundo rugabanuka wewe wamusize umugabo muhira wamusize umuyaye baba yarabona ukuntu basigaye biyambika urumva ugasanga aje gusereva amashuka yacavuye umugabo ntari buyamese sije ko genda yimesera urumva none please muha mwanya kabana n'uwo mukobwa umwana w'umukobwa yajavuye ingozi yavuye mu kiravuye hehe yaje kirondera amafaranga mugabo uwe nawo mugabo wamutaye wamusigiye eske murabona ko rimwe ubwo abadamu baduzana ibigeragezo ariko kandi baratwigisha yuko uruga rukwihangana mw'uyo mwanya wowe ntubakoresheje kwihangana watwawe n'ibisantima kwihangana ari wanshoye nagushoye gute kandi mba ndi mu kazi mba ndi mu kazi kandi ubuzi ivyo nagiyemo kandi nibindi mba nabitunganije mu rugo icyo kibazo gaheresha amacabaye mu bantu mu banyi twabonye ugasanga abamama bitaho abuzi ugasanga urugo baruhebeye abayaya baruhebeye abakozi ego rafise umwana umuyaya aje kurera no guteka ifungwa z'umugabo wiwe eski uje nakuye muri kugira ntegwa n'ubundi mbeko ntaje kurondera umuyaya nyine bari bazarantekera ivyo gufungura oya hajosho wewe ntahuye nabi ariko je navuze ko atari kosa none afise akazi areke kugakora ahubwo nimba akora akazi imisi 4 indwi turazi ko ifise imisi 7 iyo misi 3 yindi niyihe iyo pene yo kugutunganya wewe yo gutunganya ivyo mu rugo sivyo uwo nyimba ari umunsi umwe uwo wavuze na ugutunganye mwe wewe ariko mu gihe n'uwo munsi umwe aca yigira amaboko sinzi aho urumva bafise amakosa ariko mu gihe akora ku kazi niyo misi 3 ya opportunité ya ironse agatunganya ivyo mu rugo yatetse yaravye yuko wafunguye neza yaravye yuko impuzu zawe zitameshe yazitanze bazimese nibaza ko atakosa ririmo Joshua oui muvyumva cyo kimwe na muka musari wa bo ndashaka kuvyumva kumwe bazi gituma ego ndabitayo araba aba mama usanga bafise akazi kandi batabatevye mugabo nje sibaza ko araba atadize bitera besha kuna kutandise 30 18 ugahera akazi basavuye muri office 18 17 mugo asanga bafise tugeso ko gusa bicira handi urumva ntihashire mu kabare ho gwiciye muri zansaku muri quartier urumva ugasanga azoshika muhira saa 3 saa 4 y'ijoro wa mwana yamaze biragute gusinzira yene umwana yamaze kumuha umuyani wa mugwa ya France no amatini yazo mutunga umwana akeneye affection akeneye kuonswa urumva arakeneye kubona ko kumenyera umuvyeyi wiwe hagaye karamwonsa hari uya mubiri wiwe n'umubiri w'umuvyeyi bifatanye hari ikindi kintu bisigura ukazosanga n'umwana yarakuze akenza
uwo mwana wamuhamagara kumva kwishe ngo wambwawe wahamagaye nyina we ngo wambwawe kubera ntigeze aronka indero yarezwe mu yaya wa hariya mu genda juru narakunda afise ntago nawe ntizo kwiga kuruha kubera ni wamureze agomba bicira handi mu bare amabesho adasiguritse ariko tukiri ngaho tuvuge ko ari abakenyezi batakikora inshingano na cyane kubijanye no konsa abana bariho sino biharira bariho ariko muyo mwanya uko kuntu Joshua bivuze aho naje ndemeye amaboko ndamanitse umukenyezi abari mu makosa ariko kandi ntimubite ku bakenyezi gusa namwebwe abagabo muragira amakosa erega kwitwa umugabo si hamwe ushika mu rugo ubona abantu bose bakankama donc ukankame abantu bose biruka abantu umengo babonye igikoko ahubwo kwitwa umugabo ni gushika mu rugo ukabona yuko umudamu wakunezerewe abana baranezerewe papa arashitse mu rugo sivyo kandi simaka namwebwe mutaye mutevye hari abagabo donc bihaye yuko kwitwa umugabo ari mpaka ashike 21h 22h 23h ariho kwitwa umugabo namwebwe murategezwa gushika kare mu rugo yego ukaganira n'umudame wati mbega madame bimeze gute ubu mu rugo ikitagenda n'igiki abana babuziki nyumba mufise umwana mw'imisi yitwara gute nawe ukamenya ivyo mu rugo oya kubimenya birumvikana mugore usigaye ko umuntu ashatera amasaha rimwe inka y'inkoko umve rero inkoko zitena ushita umve ba saa 12 saa moyo umuntu yashitse ndakuva neza ga Joshua akazi kabashiga ntaye karabandanya n'inyuma 18 ubise rero imwe tuvuga ugasanga urabona gahera umugabo nakwiye gutungwa n'akazi kamwe urumva kandi kameme umuntu w'umugabo ariko kwaca no mu bandi bagabo bagatera inkuru yumve ge n'abandi bazubatse reka rimwe ubwo none bwitwano abakenyezi turabakunda kandi gutakare ni byiza mugo kwama nawo hano n'abandi nigeze kumva avuga yuko utashikara usanga no mu kenyezi ateye gusuzugura ko umuntu mwaya munini prince mugumana prince muronke ivyo mupfa aya sico nivyo wo manya masara tumwicanye muri saro ushaka kubona amakosa byarejo bundi hariho yisi yaguma takare size kuri yaravye abantu menga hari umwana asa n'umubanyi wiwe kandi ari mu y'imyaka 9 ateye kubona abana kumbe sigwiwe none nagira amakosa nyene no mutima yatashe none ubaye ukora ivyo biye yaraburoga yizuka yigira ku kazi uti rero tubareke muze murata 23h 1h niyo masaha y'abapapa twega abagabo turakunda urugo twaza amasaha yo gutaha twazi ko dukunda abana kandi tugakunda n'abakenyezi bacu kandi ko barongoye tubakunda muga ntose ufata umwanya munini ugumane n'umugore muca muhimbana urukundo ntirugwira bonana mukumburanye umve ngo baca bahimbana ho umudamu we ntabari destiny yawe himba gute umudamu wawe dufate utazi nagira uko bukeye uko bwije akubera mushasha ndivyo akora mushasha mugabo rero amazama menshi nayo batuma avyonga tutegese move sico bisigura vraiment je nibaza yuko umugabo gutaha mu rugo hakiri kare bitasigura yuko aca himba umugore bidasigura ko acabona amakosa kandi naho ubona amakosa ari mu rugo rwawe sikosa ahubwo ni vyiza kugira ngo mukosorane aho ayo makosa utayabonye none ubure no muri so n'umuntu ntazasubire bimwe by'amasona mugenda mugaparika amamodoka hajya akuri sona kumbe mwagiye mu magesi hiyo ya twarabamenye oya n'abandi bafite izindi ngeso oya reka oya bafite izindi ngeso sona ni sona umuntu agiye muri sona twazi sona imaze urumva bagenda gafata amasaha bumva bavuye ku kazi 18 ukaciparika imodoka yawe ngaho harimo kinjira muri sona urumva kandi muri sona telefone ntizikora nta sona umuntu injira na telefone ntozo ntefana nguri muri sona nakwishinda ndakwita bisonzo bandi uburi okip oya tuvyibanya ko mama ne muri sona ko telefone kubera iki urasimbuka araba erega no muri sona ntugumayo ujya mwotsi wo kwica je ndabizi yuko hagera umwanya mukaja muri burya butanda donc urindire nyene ko mu bwenge bigenda neza na telefone ukoresha urarabati ninde yandikiye ureka kwikoresha iyo uri hariya mucoteze bari mucoteze ako tukiri ngaho nyene hari abakenyezi bamwe basigaye bitoga ngo ibintu vya massage biratumye nyene ati umuntu kureka abagabo musigaye mugomba yuko abandi bantu babagira ama massage abakenyezi banyu navyo bashoboye
bo ahubwo naje kubaza nageze kucibaza bwo gusaba abagabo kenshi usanga benshi babyisangamwo oya vuga hera kuri wewe nyine jewe kubwanje kuva nabaho ntimuntu nkwenge gusa mugo je kuva nabo nta massage ababarigira bangirira oya nukuri mugabo ndakunze ndafise abagenzi bayigirirwa je nigeze kubaza ikibazo ati none kubera iki n'abagore nabo bashaka massage bayikorerwa n'abagabo none wowe nyene ugenda kuyikorerwa n'undi mugore gute ufise umugore wawe nawe uri umugore ugenda kuyikorerwa gute n'undi mugabo uzi ko ufise umugabo wawe ni vya bindi nyene uba wara donc ntuba uzi urugo rwawe niki utegeze gutamwira ati madame numva narushe nkeneye massage arayigukorera atayizi kuyikorana aravyiga nabajya ntibabivukanye yabaga nivyo bigiye hari igihe umuntu reka jewe rero abagore baje kuvyiga baje kwiga kugira massage kubera iki none umukobwa ashaka kuva bazi guteka umuceri n'ibiharage ariko akazamenya no guteka umurete ari mu rugo rwiwe ntavyiga ahubwo dico mbona iyo vyiga umudame ndababwire nta mugore ikintu cose azi yuko cyo tunganya urugo rwiwe naho cyo bakiri hehe araciga nibaze babeshe ntuvuge ngo baravyigiye kwishingo canke hehe nawe wendazi ibintu byose ukora mu buzima bwa misi yose sivyo wigiye ku ishuri hari ibindi bintu wiga nabo nyene bo bivyiga nubugaba nibataye bamuhira bavuga ati madame numva nshaka massage umudame nta kintu yereka gukorera umugabo wiwe mu gihe abona yuko cotuma aguma mu rugo abo nkabo razugira massage razugira massage nyene iyo ntiyumvira ubu mugona batavyata none nawe nje ntagenda muri massage hari nawe zose ryavunitse ababige biteye umuntu abayicaye ari muri office cyangwa ize muri ko umuntu agira mugasanga yanarusha ubutaye waturagaye kandi hari umuntu yashaka kugira massage reka twiyumva ntazi n'ingiso tuba tugiyemo gusa ikibazo gihari nuko batugirira massage bugaye icyo kibazo nari nkunze kubibaza mugabo ntazi n'ingiso tuba tugiyemwo reka baraka massage gusa umuntu agataha nanje ko mfise intahe y'umuntu yashinze intahe misi yose umugabo yamatatevye akavuga ati none mutware wanje kwera iki wamutaye utevye ngo urumva sheri ngo mba narushe ngo iki niki ngo massage uwo mugore vy'ukuri azarabona ahantu haparitse imodoka y'umugabo wiwe urumva ariko arimva ati none oya none iyo massage yo mara amasaha n'amasaha 5 oya nukuri kwimana ivyo navyo sivyo acaratinga hewe atinze umunsi umwe imodoka iri ahantu bagira massage umugabo avuye ahandi hantu narinze kuvuga aje kwinjira muri ya modoka kwatasohotse hajya hantu umva natwe nyene birimwe amahinyo vaut mieux que ubwira umufasoni wawe cyangwa umufasha wawe akavyiga akabigukorera uko biri kose kandi bishime buke bizoza simaka ucugenda hariya basubire kwishuri rero bige guteka umuceri kuya biga guteka umuceri bige no gukora massage no bazamure kuko nizo nshingano ziwe nivyo nitwavuga mu mabanga aha rero utegeza kwiga ivya massage usanga ndanabizi nawe bavuze ko atavyutse navuze ko atavyotsi oya nakubwiye ati jewe ndabizi kuko n'umutware wanje ntawe urabona muri massage muri sona nawe uramubona muri sona murangenda gihuze uko mutubwira ibintu bikomeye cyane ivyo ni ibintu vyama bishika ariko hariho n'ikindi kintu bakunze kuvuga yuko hajya muri massage kenshi bajya abakobwa rimwe na rimwe niyo atakindi kiba kigugenza usanga ariko araguprovoka nyene ngasanga agomba kumasa ahantu hamwe gusa kugira nyine ucushavura fiya bintu hari cyo biziko ba jewe impamvu atavyirebere ndabiziko jewe ntaje hano sindahinjira kwe ko nitingiye kuba nyene numva bivuga uko nabo wamajavura kubiga mu biruragoye ko mbira ko kibazo gaje nagize ngwane kubera iki baca babanza kugara yaze ko basibagira massage ahantu nkaho abantu bose babona mwe muri babiri muri mu kazu umukobwa n'umuhungu cyangwa umugabo n'umugore habonye kwera iki umukobwa adashobora kugira massage undi mukobwa cyangwa umuhungu agiye massage undi muhungu ivyo byo marabizi no mu masaha de coiffure cyangwa kugeza uwo mugore yarambujije je burya ngiye kwimosha nta muntu anyotsa avuze kubanze bako dodanaza ndakwiyogereza niko yambwiye je bazinshaka niyo mpamvu na massage nacenda yiheba burundu uko hari bavuga abahungu nabo massage atawujamo massage nayo njamo nyene evye burundu gute nahevye kozwa oya nawuze kozwa mu mutwe okay je massage naho ndaje sinzi naho bahera ngo bagira gute gusa mpanda bibona tuba tubibona ku social media kuntu ikogwa gate badutera amakenga vraiment gate amakenga nawe uragutera amakenga gashewe gate amakenga nyene reka iyo ijamo nzoyimugirira
birakunze kuzana mwene ivyo bintu ugasanga tuzoyijana mu ko hariho sona y'abagabo n'abagore monsieur ngaha madame ngaha umubona tuzoja oya uwo mubona gute kandi abari abadame babandi gusa urumva agiye kwitaba telefone muba muri hamwe mwinjira rimwe musohokera rimwe sico kimwe na yindi ngo umugabo wenyene ngo yijane bijya ni sawa ari nko kubajene kuko ni woja ahantu haba mama canke aba papa wowe ukiri umujene ariko uwubaze fata umudame wawe canke fata umutware wawe mujane hajya abadame n'abatware umujane muri babiri toto mbirega muba mwaramaze kubumwe umusiga nkande biriko biza kuyindi poem idasanzwe ndabumva neza hagati yanyu mu bubatse urugero rwo kwizerana rutera rugabanuka ega cyari ibituma bisanzwe abona nk'iki gihe itubayemo urarongora umugore bo bashi bari yorobeka ugasanga nk'akarorero umudamu wamuzanye nk'akarorero atanga inzoga numukizwa kabisa wabo barakijijwe sewe ne apotre ni bishop mugabo wamuzana akaca banza kwemeza neza yuko indafise yuko imuza kunywa kayeri chaka bajo chaka ne maberebe rumva usanga bica biza akarugana ingeso utarumuzi none yakera naguha cya gihe tugikundana numva ko nanje ikijo gutangura kubona ko ishaka kugenda gabanuka bukebuke kubera iki nawe utanguye kunyeka izindi ngeso nta ndakuziko erega kandi sitwe twenyene kwera iki namwe umuhungu mushamu kuba muri fiançailles misi yose utu gift akaniversaire utu gift uyo musi wamwandikiye mu gitondo ngo sheri ngo akagift ngo uyu musi ngo wanyita umva utu gift tutavana gusa shika mu rugo rero mama kugira uzoronke n'impuzu uhindura ikibazo none agaca bandarisiza none wabonye ndabona mu bindi bihugu bitandukanye none buryo umuntu yamamaje gatsinda amatora abana yiyamamaza okay atiyamamaje acashitsa bya bindi yiyamamarizako yabiga hawo ivyo ntibisa nagutiriyemo hagiye muri mu rukundo imbere ko mugira mariage havuze ngo kwiyamamaza ivyo mwiyamamaza nyene ukavuga ati je ndakwemereye ko nitwaje mu rugo nzoguha ibintu Joshua ari yamamaje gute wiyamamaza nitije dukeya usokana umuntu wamutwaye muri cafe Gourma mutwaye kuri ntuzeya hariya muri Van Beach kakabiri mu ndwi kuvuga rero uko madame wawe utakimuhakeya oya nawe muha muguru para kuri Van Beach burindi oya sibu none ubundi none muri fiançailles muri fiançailles nsohokana kya weekend mwakozumye desami mwakoze 500 twebwe suko byari bimeze oya umva ni mwebwe ariko aravuga ati kiyagiye twasohoka kwera tutararana yabiwabo nkabiwacu none umuntu atubana dusohoka gute kandi muri salon two nasohokera erega spiage kandi no muri wasumye erega sinavuze gusohoka gusa juste Gaël erega mbenda kubazi kubaka niki nuko bijya mwarimo vy'urukundo mutandukanye muwamona umengo mwobikomeza ahubwo mukaja hamwe rero mugiye hamwe ntibica bitituka ahubwo birakomera byategerezwa guca biba grave kurusha kijya gihe nimba hori umwaka gift kamwe ubu muhe tubiri kuko urabona ko utaburi kuna nasesagura ubu kutanga ivyawe sivyo uvuze ngo namusokana kwa ngo naye ko ndiyamamaza nta rukundo rurimo bisigo ko kijya gihe wamukunda ariko ubu umva yaje ngaho ni ikoropisho ciwawe nta keya iri erega bakobwa kazi fitana gatenge urabona yuko gatenge gakenewe muhe oyaho niho babifite akamaro umugabo avuga ati inzu zarazimvye kugira shike ishobore kujonya les deux bouts du mois n'urugamba hari igihe umugabo avuga ati iki gitenge ntaco reka kibura imyaka ibiri ariko tuzobe muri gwacu erega si vya misi yose juste Gaël ni rimwe iryo rimwe rirakenewe kwera kino nusanga hariho umugabo yambara neza umugore we yambara nabi nukuvuga rero yuko ijyanzu izokubakwa n'amahera yo kwambitswemo umugore gusa umugabo atarimwo Joshua urumva ivyo bintu ko ari amakosa mu visi chaje n'amakosa mugabo reki naco menye yuko rega tutatandukanye urukundo rwo muri fiancé n'urukundo tubamo twubatse kuya gihe buryo umuntu uramwizera mugabo ntushaka kumwizera kwijana mutari abana ko nawe mubana hagisa yakunaniye urumva rero urakana wisigariza kandi kindi naco abakobwa kwiye ibintu mona abakobwa batarubaka abasore baba ari abakobwa bemera uko bemejwe kandi umukobwa ashaka kubwira je nzo gukunda bukebuke kandi bukebuke abavuze abashaka tuyatuntu uzozuramuha ijya keya kuya kuntu mwitaho none gasha
yamaze no kuza ucuguma bikora none bakakwitaho gute umudame wawe uyu mudamu aramwita umwitiki ega naje ndiko mvuga kote y'abadame ega hana madamu ikintu kijana no gukunda buke buke kivuga kwiki oya gukunda buke buke nkandi ahubwo ategeze gukunda cyane wewe yakubajugwa nyine sawe ushita umukunda ubwo nyene yakureje uwo munsi ushobora umwemere ntabwo ngo bizoza buke buke ndiko niganira iki kujya kuntu mushikanye badame mu nzu cumengo mwashikanye ibikoropesho ni muswa kubitaho ni muswa kugira iki mbashaka yuko bibandanye na kijya gihe umudame suushika mu nzu gusa ngo no gukoropa okay madame yakorofe yashashe yagize iki okay ivyo yabikoze kwe kina utibuka za nshingano zawe ya inshingano z'umugabo no mu ntango y'ikiganiro nabivuze umwe wese akwiye kumenya ivyajejwe none erega no kwitaho umugore wawe birimwe mu bintu jejo wewe umugabo mu rugo kandi mutabega nabo tavyemera kumwitaho guserega si kumusumira suko uri hinzu ukwezi ukaba muri inzu arakenera kwambara arakenera kuji wabo sivyo hariho n'abagabo bagushikanye mu nzu udasona no kuji wanyu kandi ugiye iwanyu utegeza gutwara n'akantu kagakemanyi ntugenda uko nyene kameme babone yuko ni nka kujya na nyoko bukwe canke so bukwe aje aza yikoreye nawe ugiye utegeza ugenda usa neza ufise akantu iwanyu bakabona ati ego umwana wanje namurungitse yagiye kubaka ntiyagiye kugogwa ariko wewe uco genda kumukorera amagogwa yose nuwo kumesa gusa nuwo gusasa nuwo guteka muracamesa gasha no bisaba akoze mu nzu ajarega ubu izi nzara ubona zisa nizo basengaho bunyene n'impuzo yako na mesa izi nzara zomesa izi n'ubugari ntizojya ubugari izi madame we ntaho razishirako nta mesa vugisha ukuri oya vuga bakumve nibakuza twega no komeza nibaza n'ubugari ngaha bwo bwayitura jamesa nahari vraiment amesa udahari gusa usanga zimeze ewe no mesa ariko nashirako nk'izo izo nazo zirareba Sawa nuko atamudama ari ngaha murabahungu mwese niyo mpamvu ariko nacazo zari basi umunsi umwe tubiverifa n'ubu nyene zana ngana turi mu gihe rimwe na rimwe mu Burundi twamye tuvuga iyo urugo rushasha rubayeho baravuga kandi kenshi havuga imihezagiro hariho n'igihe bavuga ngo bajya ngo bazoshoborana ngo ujya n'umwana w'umutima hariho n'igihe bavuga ati uyu kazo bajya agenda bahaye amezi 3 hariho n'ibindi vyama vyashitse mbega amajambo avuga mu ngo rimwe na rimwe bavuga kuba bubakanye ama kanashikira umukenyezi cyangwa umushinga nawe wo muntu yo umuntu yo yakira gute yo yirinda gute cyangwa yakiriye yo gwana gute kugira nta mukomereza ubwoko bwahe bw'amajambo avugwa ariko hari mu by'ukuri ibindi atabara ukuri je ko bwanje ego urukuru abari yo nkuru mugo harimo byinshi tabari byo nk'akarorero nk'umudamu arashaka kuba afise abagenzi babi cyane na marene mubi none cyose ngene tubisho bibaho ugasanga mu bagenzi afise harimo umugenzi akunze kumuha amakuru karatariyo kandi akavuga akamubwira amakosa umugabo we wakora nk'akarorero yavuga ngo umugabo ngo asanga yaparize ngo muri sona komego yagiye gufata guest house ahandi ugasanga ni inkuru yumva ntabizi ko ari byo kabagabo bashaka gusanga n'umugabo usanga afise akazi keshi mu by'ukuri ugasanga nta mwanya munini afise wo kuba mu rugo kandi umugore akabasanzwe abizi mugasanga haje abandi bantu bakamuja mu gutwi bamubwira ati umugabo wawe burya atari nga ari kumwe n'abandi bahabara ari kumwe n'abandi bantu abari karagucamwo niyo nkubo yubigishike babivuze nkuko madamu wa mwishura gute cevyo madamu mpamba tovyemera araza akazi nkora urumva arazi ko rimwe nshobora no gusohoka igihugu nkaja kuronderera hanze igihugu cenka duga ruguru urumva nk'ivyo yimubwiye baza ko amugorera umutima kubera jewe aranyizeye kana nyizera azi yuko nashaka gukora amakosa kujya ko nanyizeye rero bituma yigirira ikizere akavuga ati umugabo wanje hari hose ari mu by'akazi nahatarashika muhiyo nahatarataha ari ku kazi ije bindi bariko barambwira sivyo ko aranyizeye urugo rwogana abantu babiri gusa haje mu buntu gira gatatu barupfuye barusambuza ko avuga ikintu cyo kurema ikizere we wakimuremyemo gute aranzi ingeso ndazibona kandi ashobora barazi yuko umugabo acinye mu mugore wazi ko atanayoberana arahinduka gute utara kumugaburira ntafungure
Kucitwe kubera ibibazo ngira mvuge ngo ushaka gusasa ntajyame. Mugo nivyo bibaho. Ushaka gusasa gasana ntajyame. Yahindutse ntiwabona usanga watetse ntiyafunguye wasasa ntajyama imishwano tashe ateye gufata nabi ateye gushwanira aguhora ubusa hari akandi kantu behind haba akandi kantu kinye hari agakuba kandi kabaka kabutira ivyo bintu none mu gihe naho uvuze ko ufatirwa n'akazi ugasanga wavuye ku kazi urarushe ntufunguye rimwe kabiri gatatu acafata rero ko vyandi bamubwira ari ivyo oya udafunguye gatatu kameme nawe wiyerekanye icuri ico mugabo cyashatse kuvuga yuko atari byiza kumviriza amajambo abantu bakora kubwira mbega mubaze anahindutse mubaze mbega ufise ikihe kibazo no ufise ikihe ari wowe kibazo kimubwira no kivuga no vuga ikibazo yamfise ikibazo mugabo utaba wakivuze avant yuko ugenda oya no mbega kwanze no jahe ko tuba twarafatanye tuba tubana karamata uja ku bantu baba biba byashitse bakagenda oya naho bagenda nabo ni babone usanga bafise yangeso nyene sisi no hano abagabo kugenda oya guma ngaho nyene huko mugirana ikibazo n'umudamu nyamba ivyo tutahura cyane udatahura mwicare mukivugana aduhaye ivyerekana ko umugabo ashobora kuba avanga umugore umugore nawe ugomenya gute yuko yatanguye izindi ngeso zo kuja hano sha nibishika kenshi vraiment iyo bishitse naho ikimenyetso cyo kwereka yuko umugore yatanguye gusohoka iyo amaze iminsi ramutsa ba Yoshua apana uyu Yoshua wundi bon kubera jewe bitaranshikira ariko ndibaza tubaye muri societe turabibona ku babanyi turabibona mu mafamiye tuba twarabayemwo bavuga ngo akari mu ntama niko kari muki no munka yawe niko kari mu mpene bisigura yuko ibikora abahungu canke abagabo n'abakobwa twashobora kubikora urumva umugore nawe donc novuge ko yatanguye gucitinga yatanguye kuja inyuma y'urugo ni wa mugore nyene atitaye ivyo mu rugo umva nta mwanya afise muri maki umugore nyamugore ni umuntu aba ari focus n'urugo rwiwe uwatanguye kuja hanze nawe ntabacubasha umugabo aravuga nawe akavuga urumva ivyo mu rugo ntibimuraba erega aba afise nyene urundi rugo aba yimirije canke aba yitayeho muri maki nuko bimeze bamubwira atabasuma turabasuma abasuma gute 11 ati abazira ko atabasuma nahinduki uti siba uri kurarota gasinga mbo rimwe ndakunze kuvuga ijambo ndisinga bisigura yuko umugore avanga umugabo akumira umugabo ku buriri none nyene wogira abagabo babiri gute vyokunda abagabo mwe murashogira n'abagore babiri baze yuko umugore ashogira abagabo babiri umwe babiri batatu singaka abari akandi ariko kandi twitwebwe gusa ni kuri twese namwebwe twebwe musanzwe abagabo si cyane sibyo byose yuko nyene byose biba umugore atanguye guca inyuma y'urugo umva acika umugabo mu rugo ntiyumva ababona yuko afise inguvu umva abashigikiye bavuga ati uya ndetse ndafise ahandi ngenda ntacu mukangisha abagabo murashobora no kwiyorobeka uzi yuko ufise akantu hari inyuma gusugashika mu kukigira uko ariko umugore wayavyerekana buryo umugabo n'umugore buryo umugabo yakireka gusoma umugore ego nukuri kw'Imana ahubwo umugore n'umuntu wa mbere agaragaza ikintu yaba ari mu mubabaro yaba ari muki n'umuntu wa mbere agaragaza ikintu nukuri kw'Imana rero abagabo bose birirwa barishirwa n'abagore imbere y'abantu mve asha habarimo quelque chose hari Something. neza ati mabuja ahubwo ngo bishike kwiyo stade haba haba ingoraniza biba vyahirihe nikiye canzo icanzo kwanza kutumvikana mu rugo nimutumvikana hazovyuka n'ivyo byose kudahuza haco mudahurizako aya mahera tuyakoresha iki nawe uvuga tuyakoresha iki bijya dukore kurya twubaka inzu imeze uku tuzana biwanyu baruguru baze kuba ngaha ndase sheri zuratakare oyagenda umugabo mu rugo nta saa 5 y'ijoro sha utegeza kuba ufize ingwane cyane mu rugo wikumbije kumigugararako kubera ari yega byose niho biva niho biva gutakaza n'icizere kuri wo mubakanye gutabona kwikeka ushaka kwikeka ko umugabo waguca inyuma atani navyo hakore imubwira ntunavyizeye ibyo kwisigurira
uvuga ati arancamuka nanjye namucemo duhurize hagati tuza turahuzwa na kakabe ko nayambehe mu gatondo gusa mwico gihuba ntihaba habaye ikiganiro niyo mpamvu navuga ati ikenewe kaba ari communication nyene vugane kuko umwe wese yifata ingingo uzosanga ukora ko ikosa wibaza ngo ni uri kwitorera inyishu kubatanya inyishu kubatora ariko kandi hari igihe usaba umugabo wawe ngo mwumvikane umugabo akanagufenta yuko ume ngo yavyumvise ariko akabandanya aho naho umukobwa yoca agira iki Chasenga Imana munihangane kandi abagore muri iminsi benshi n'abasenzi baje no kukarago sizi impamvu uguye atabizi akarago tangira nibandarisiza mwana imwe kandi izondesha abagabo nabo gusenga bo abagabo turi febe turi febe kandi burya nebi birivuga ngwiki bagabo kunda abagore bavuga ngwiki mwe muzi bijya kunzumba mukunda abagabo banyu abagore mukunda abagabo banyu sivyo abagabo nabo abagore nabo mubaha abagabo banyu bisigwa yuko abagabo narukundo mugira none ndakubazi mukunde abagore banyu mu gukunda harimo iki numva ko harimo vyandi vyose nakubwiye erego umugore ntazokuba mbwiye nawe utamwubahiriza niyo mana ubwato umugabo ahirutse ubibonye n'umugore ahirutse wabibonye uhindutse wabibonye wapinze ngo muri fiançailles ngo ibiki urumva ko byose bigaruka hahandi oya byo muri fiançailles nivyo garuka uramenye byo muri fiançailles uri exaggerate uriko urabona n'amahera rega naje sinavuze ngo we exaggerate rijya rimwe rirakenewe ga hari umugabo umaze kubaka cahinduka umusoda aca guhindukana umusoda ukavuga ati none uyu ni wa wundi canke bampindure banzanira ikindi kintu oya nase vya bintu byo kuvuga ngo umusohokana umuntu munakanya watanze ratio ya 50,000 muhira ukatugenda kuri Van Beach mukaza ko konsoma desa kabiri mu ndwi negasha niyo ratio ya 50,000 ni bon hari uwundi yakurisha amamico po misi yose kugeze mu nzu nibiharage n'ubugari bumwe bwirabura naho nye misi yose none si wabwara mukomeye 50,000 wamusumena neza abaramarame tuba dufite n'abasozera ikiganiro ariko tukiri ngaho mwavuze byinshi cyane ariko ku bantu bishika ugasanga izi ngorane zose mwerekanye mu rugo ugasanga bamwe babona umenga ni ibintu byo gupinzanya mu rugo hoko gwiki inyishu ni yahe umugabo akora iki ga Joshua nawe umukenyeza akora iki umukenyeza akora iki Joshua nawe umugabo akora iki ga muntu w'Imana jewe ikintu nyamukuru no hanura abagabo cyo bakwiye gukora bakwiye kuza baribuka kwanza iyo bavanye n'abagore babo urukundo rwa mbere mbega mukiri muri hani muni mwari mubanye gute umuntu ya mbere mwabanye gute mbega niki cyatumye urukundo bakunda umugore wawe kiruhindura niki cyo gukora umugore wawe bwa mbere utakikora ubu gituma umugore wawe atagikunda ko yagukunda bwa mbere mbega kubera utakimuyumvamo source ya vyose ni yahe baraba kwanza bahere mu mizi kuruvuze ngo reka rero wumva ngo turavugana bihera bazoka bavugana huko barabikibituma nisiki bituma kwa cyambere amaze gutora ikintu cyateye ibyo byose bazotora solution babone gwa rukundo rwa ko je swise ko nibaza ko abantu babana badakundana babanza gukunda ko abantu bakundana ngo umugabo ategetse kuba bakundana zo nshingano z'umugabo nshingano z'umugore kubera iki akitakizikora mbega icabihundiye n'igiki mbega ubwo ntantu babizi bayinjiyemo uwo mugabo mbega nta wundi muntu amuri nyuma areka rukundo gusa ubwo mugore akaramwereka mbega wa mugabo nawe nyene ubwo gwa rukundo yamukunda ntwari ubwo kumuharara nyama yamukunda kubera ibirere gihagaze ubu yonkeje gatatu kane kaba ryaraguye mbega mu byo wasinyiye ivyo byo ntivyarimwo azoguma ntazoguma ari inkumi cyo vuga ati rero abagabo bafisa ukageso poraba urukundo bakamenya yuko urukundo ari rwa buri gihe abakenyezi nabo nyene bikamera nk'ibintu bisa nkuko bakamenya yuko abagabo babo urukundo babakunda rushobora kononekara bivanye rimwe bivuye kuri bo ati gute kumiza ababwire y'abantu abagenzi babi ivyo bahanura bavuga amajambo mabi cyangwa babagiriza bitari byo wowe nyamumvise ikintu ku mugabo wawe mwegera mubaza ati mutware wanje iki kintu numvise nico cyangwa sico mbega mutware wanje kusiga utaho umenga urababaye
kutumega bahindutse nigiki mu rufasoni mu gwaneza mu gusanga abandi bagore busanga bafise ingeso batubaga wawe kumenga bapfa kwaturuka gusa bavuga mbona wahindutse umaze numvise ko ari hariya numvise ko ari mu kwigobe numvise umva ibyo sivyo mwegere n'urufasoni kuko abagabo turi flexible turanoroshe gene ubwiye bukebuke azohinduka apana koresha nguvu ko nigake osomye nguvu mugabo uriko kwanishavu wema amatwi abagenzi babi kuko urugo gubaka wewe n'umugabo wawe nta kindi abo bandi na nyoko bukwe cyangwa se abambavyeyi bakuvyara ntibakwiye kwinjira mu rugo rwawe ko bajya ntibakwiye nabo basizi wabo nabarigeze bananira impanuro nawe yahaye impanuro abashinga naye abakenyezi okay impanuro kanangure ku bakenyezi ikintu ca mbere gituma twebwe abakenyezi dusambura izacu kabaraga kuku kandi abakobwa kuno tumeze turafise ukuntu twumvise ikintu tukitwarira hejuru ariko wamaze gufata iyo decision yo kuba umugore w'umuntu uragira amaso ariko amatwi ukayagira mato donc nivyo wumvise nyumba wumvise ibintu 10 kuramwo 2 bizima kuko na cane abakobwa turagiranira jalousie si bose baba baryoherewe urugo rwawe babonye uri kumwe n'umugabo wawe neza donc si bose babinezererwa kandi mukuza baje guteranya cyangwa kugusambuza ntibaza bakwereka yuko ari abansi bawe ahubwo baza bakwereka yuko umengo nabakunzi bawe baza nk'abagwanura ariko wowe numenye yuko bagomba kugusambira kugwawe rero premièrement umukobwa canke umugore canke umukenyezi donc yoreka kugira agakuku kuko agakuku niko kabi hama ugize n'ivyo wumva mu bisanzwe urinze ufata decision kuja kubaka nibaze uko uba wamaze kuba mature ubuzi nyene uko uzotunganya urugo rwawe kirazira yuko ikintu wumvise uca utera ugifatiraho nyene nkaho umengo nico uricara hasi ukavuga ati mbega umuntu ko yambwiye eske nuko nyene kimeze ko yambwiye uko umugabo wanje ameze uko nivyo niko ameze umugabo yanje yahora ameze gute ubu ko ameze uko ntivyamvuyeko kuko hariho n'igihe twebwe bituvako eske je ntivyamvuyeko nimba vyaramvuyeko nkori iki kugira nsubenda mugaruka ni mu ruhongore nimba bitamvuyeko naho ni igiki nokora kugira ngo agaruke n'ubundi ave mw'ivyo bintu yagiyemo nibaze yuko ari uko hama kandi abagabo nabo ikintu babwira nkuko Joshua yavuze uraja kuresha umukobwa ugasanga afise agasusu yamara kuvyara aragiza uruda yahora afise akalinye urumva mu gihe rero wo utaba umuntu ataba ari destine yawe canke udafisemwo yamahitamwo vy'ukuri uca utangura guhindu donc uguma umubona muri ya shusho ya kera uguma ubona afise kakada sivyo ugaca usanga ugiye kuraba twa dukobwa dufise kakada nyene ariko nibaze yuko nawe ari atavyigize nubundi nyene havyara abagabo ni woba watumye agira ugo ruda runini kwera iki none utabandanye umukunda mwico gihe canke nimba ushaka ko agira kada hari amajimu vuga ati madame burya jewe ndagukunda ufise akalinya ingo ndagutware muri gym donc kijya kintu ubona yuko wokunda kundi mukobwa kigirire kuri madame wawe umubona kujya nyene nimba ubona umukobwa yambaye impuzu ngufi arivyo ukunda hitana uwo musi agakanzu kagufu vuga ati naho utokambarira hanze umukenyezi si ngombwa ko yambara ibintu bibonekesha umubiri wiwe sheri wanje turi ngaha canke tugiye muri ahantu ambara ko gakanzu je ndumva yuko kanyatira simaka ucugenda kuri w'abakobwa bandi nibaze ko ari ivyo ariko itagenda neza muhamagare umubwira ati burya jewe nagutwaye nzi yuko umeze uko ariko umbona uri kuramera uko hindura kugira urugo rwacu rugumere ku murongo ni impanuro muri make nukuyaga kuko no kugira mushikiye kwiyo ntambwe yo kubakana mwarayazi nivyo no kumva nuko ikiganiro hagati yacu ndagushimire cyane wagize neza cyane wagize neza nizere ko n'ikindi gihe nitwamagana muzo twitaba ego cyane Joshua oui ndabashimire cyane nakoze cyane gisteganye filme zanyu bazisange he kuri channel ya Gihusi Entertainment ego bage subscribe bakubwira commentaire bazisangize n'abagenzi nyene cyo byumva no mwaka wabitege kwiki umwaka turiko turakina filme yitwa Itanguriro yindi yitwa tukotagira filme zibiri zigira rimwe n'indi yitwa Umuco wo mwijima Itanguriro tuyipostinga buri gihe kwa kabiri isaha 2 zagatondo banyaragase ubunyene banyaragase barabe nubahe twashize kwejo
nuko reka ndabashimire simaye vyo murimo murabana natwe gutambura umugaza amese biranagwaza ariko mbona yamutero wa rukundo kuri micro yari juste gale Academy for more ça que Black Machine Black bien de camera mwita musada bwira ati bye bye chance à la vista uraushulu mushulu hushula none